Amahoro amahoro mwese. Ecole ETESAM irabashikiriza umugambi wa Club Entrepreneuriale ETESAM. Club Entrepreneuriale ETESAM ni club yatangujwe n'ishure ETESAM biciye mwiyerekwa ry'usanzwe aserukira imbere y'amategeko ishure ETESAM. Club imaze gukora ibitari bike, mbere n'abanyeshure bayirimwo bamaze kuhakura ibitari bike. Muri Noreresi abanyeshure bari muri iyo club Entrepreneuriale ETESAM bashimye kuba yagira ibyiza bya club haze mu bakurikire. Nitwa Ngendaho Richard, abasanzwe niganye kuri ETESAM muri 3e IM, abandi muri club Entrepreneuriale. Muri iyo club ndi umumambire asanzwe. Amazina nsanzwe nitwa Niyongabo Desire, nkaba ndi umunyeshure wo kuri ETESAM, nkaba niga mu mwaka wa gatatu mu gisata cy'ubuhinga informatique de maintenance, kandi nkaba ndi umwe mu banywanyi ba club. Haruhande yaho nkaba nsanzwe ndi umuhuza bikorwa wa club. Ku mazina yanje nitwa Nirere Apollinaire, nkaba nsanzwe ndi umunyeshure wo kuri ETESAM, nkaba nsanzwe nserukira Club Entrepreneuriale ku bw'ishuri. Ku mazina nitwa Bernice Sabonimana, nkaba niga ku ishuri rya ETESAM. Ku mazina nitwa Innocent Wayo, nkaba sanzwe niga kuri ETESAM mu mwaka wa 3e IM. Ku mazina yanje nitwa Berize Irankunda, nkaba ndi umunyeshure yiga kuri ETESAM. Ku mazina yanje nitwa Nimfasha Nadine, sanzwe niga muri 2e banke kuri ETESAM. Sanzwe ndi muri Club Entrepreneuria. Iyo Club Entrepreneuria ikintu njejwe ndi disciplinaire. Nitwa Adeline Kezimana, nkaba sanzwe niga kuri ETESAM, nkaba sanzwe ndi muri Club Entrepreneuriale. Club Entrepreneuriale ngaha kuri ETESAM idufitiye ubumaro bwishi cyane. Iradufitiye akamaro ko kumenya kwiyungunganya no kwiteza imbere mu byawe. Iradufitiye akamaro ko kumenya kujera amahera mu gihe wewe yaronse. Iradufitiye akamaro ko gushobora kwiga gukora amaji. Turashobora no kwiga korora inkoko no kwiga ibijanye na comptabilité et finance. Nibwo bumaro idufitiye Club Entrepreneuriale. Club Entrepreneuriale idufitiye akamaro kenshi cyane. Ubwambere na mbere ho turashobora kwitunganiriza imigambi twebwe ubwacu, kandi haruhande yaho turashobora gutunganya neza ibijanye n'ubutunzi. Turashobora kandi twarashoboye kuhamenyera byinshi. Ubumaro ni bwinshi cyane, haba kuri jewe nyene ndetse no ku rwego rw'ishure. Mvuze ubwo kw'ishure ni kuvuga n'igihugu gice kijamo, kuko ruraramura abanyeshure mu kwitunganiriza imigambi ndetse no mu gushika kare kuri yambono kazoza y'u Burundi bwifashe mu 2040 n'Uburundi buteye imbere mu 2060. Dufitiye akamaro kanini cyane. Yatwigishije, itwigisha ko ata muntu yobura ico yoshobora gukora. Twigisha no kutanebwa. Itwigisha byinshi vyerekanye no kurima no korora. Itwigisha byinshi vyerekanye no kurima no korora. Kuri Club Entrepreneuriale dufitiye ngaha kuri ETESAM, iradufitiye ubumaro bw'uburyo twoshobora kwiteza imbere mwa bino buzima bwawe. Club Entrepreneuriale idufitiye ubumaro bwinshi cyane, iradufitiye ubumenyi bwinshi cyane bitandukanye, tugenda twigamo n'ivyo tutari tuzi. Nubwo bumaro isanzwe dufitiye. Club Entrepreneuria yo kuri ETESAM ubumaro tumariye idufitiye akamaro kanini cyane.
turiga ibijyanye n'uburimyi n'ubworozi, gukora imikate, gukora ibitumbura, ndetse twahamenyeye n'ubumenyi bwinshi cyane. Club Entrepreneuriale dufitiye akamaro kanini kuko itwigisha kwiteza imbere, dufasha kwiteza imbere no kwiyumvira iby'akazoza. Ego muri kino gihe muri ko muriga inyigisho zitandukanye muri kino gihe turimo two dukurikirana inyigisho, nuko zino nyigisho ndazitezemo ibintu byinshi by'iterambere, na cyane cyane nk'ukungene bariko batwigisha iby'uburimyi, ubworozi, gufata amasanamu. Ni byinshi bitwereka yuko muri kazoza tugize navuga kuzogira icyo twifashije n'inyuma y'ishuri tukazogira icyo twimariye biciye muri izo nyigisho nyine twaronse. Kino gihe turiko turiga inyigisho zitandukanye twiteze byinshi cyane. Ubwa mbere na mbere ho turiteguriye ihinduka ku buzima bwacu, cyane cyane inyuma y'ishure, kuko turiko turakarahirizwa ubwenge mu bijanye no kwitunganiriza imigambi. Ibyo nabyo bigatuma tuzosohoka, tuzova kwa rino shure tutaja kuzera inze, ahubwo tuzoja gutunganya imigabo n'imigambi yacu mu ntumbero yo kugana imbono kazoza ya representante gare ndetse no kwizina ry'igihugu. Twisunze imbono kazoza ya representante gare, turafise umwizero urenga ibice 100% ko inyuma y'ishure dushobora kuzoba turi abana bashobora kwitunganiriza imigambi, bagatanga ndetse n'ubuzi ku bandi kandi babifitiye ubumenyi bukwiriye. Ijambo twoshikiriza, turashimiye watanguje uwo mugambi hano kuri ETSAM, nyakubahwa representante gare, twamukengurukiye kuko twarahamenyeye byinshi tutari tuzi, tukaba twarashoboye kumenya ibintu bihambaye cyane. Nivyo kajambo kanyuma noshikiriza, ndashimiye representante biyumviriye kuza kudushigikira. Jewe numva nshimiye ishirahamwe VAC SBL ryo ryatanguje ETSAM, rikagira niyerekwa ryo kuzana Club Entrepreneuriale kandi bakanatwitaho cyane. Kajambo noshikiriza nuguhimiriza urundi rwaruka rwa none kwijukira kuja mu makrebe atandukanye, cyane cyane nko muri Club Entrepreneuriale. Akajambo kanyuma noshikiriza, ubwa mbere na mbere ndashimiye representante gare we yiyumviriye kuzana ino Club Entrepreneuriale. Twahamenyeye byinshi cyane tutari tuzi bitandukanye. Nohimiriza abandi banyeshure bugwaruka nkatwe kwinjira mu ma club atandukanye kugira ngo bidufashe kumenya uko tuzokora hambavu yaho tuvuye ku ishure. Murakoze. Hama turashimiye representante gare we yemeye gushingisha iyi club ya entrepreneuria kuri ETSAM, kuko turiko turahigira byinshi, ubumenyi bwinshi, ndetse gutunganya imigambi yacu yo muri kazoza tuvuye ngaha ku ishure. Ntihazogire umunyeshure azohita yicara apratike ibyo yize ku ishure. Ikindi kintu naco noca ntumirira urwaruka ruri hanze ndetse n'urwaruka ruri kuri ETSAM bo kwijukira kugenda mu makrebe atandukanye, kuko muri krebe tuza tuhamenyera ubumenyi bwinshi, ubumenyi budasanzwe. Tuzova ngaha ku ishure turi abantu badasanzwe, abantu b'ubuzima, abantu biteka, ndetse tuzova hano turi abantu b'icubahiro b'agaciro, dushobora gutekenika imigambi. Akajambo kanyuma noshikiriza nuko nshimiye representante gare we yiyumviriye gutegura, navuga gushiraho iyi Club Entrepreneuriale kugira ngo dushobore kuyijamwo twebwe nk'urwaruka, kugira ngo dushobore kwiyungunganya
nkagira ko numirira n'urundi rwaruka kugira ngo rushobore novuga kwiyumvira kujya mu maclub yo bigisha iby'iterambere kugira ngo nabo bagire icyo bimariye mu buzima bwabo. Akajambo kanyuma twoshikiriza bwame na mbere turashimiye nyakubahwa representante gare we yiyumviriye iki gikorwa aho yazanye club kugira ngo byukuri ihurumbigwemwo abanyeshure bipfuza kuba abarideri. Kabiri naho ijambo twoshikiriza twagira dutumirire abanyeshure bose biga kwa rino shure bahurumbire club entrepreneurial kuko ari umugwi utegura kandi ukongera ugakarihiriza ubwenge abanyeshure kugira ngo ejo canke hirya y'ejo bazobe ari abantu biyumvira gushika